ikintu urashobora kuba ucemerewe mugabo kitagufitiye ikimazi. Reka nanga akarorero gasanzwe, uremerewe kuva muhira ukagenda kuramukanya kuyerera no mwaho woja mwibarabara ukayerera ukirigura yerera igisagara cyose uravyemerewe kuvuga amajambo uravyemerewe kuko Imana yaraguhaye umunwa, kumviriza amakuru bariko baravuga abantu uravyemerewe kuko Imana yaraguhaye amatwi, kuraba ivyo ubonye vyose aho mwibarabara uravyemerewe kuko Imana yaraguhaye amaso, gukora ibintu bitandukanye kubera ufise amaboko uravyemerewe, kuja aho ushatse uravyemerewe. Mugabo Imana hariho kapasite yaguhaye yo guhitamwo canke yo gutandukanya, mbega iki kintu ndiko ndaraba kirafitiye ikimazi, iki kintu ndiko ndakora kirafitiye ikimazi, ahantu ngiye karangirira ikimazi. Uravyemerewe, ni wihe n'ubundi burorero bw'ivyo wemerewe. Gutirisha uravyemerewe kuko urafise amaso, ariko ni watirisha bigufitiye ikimazi ikiye uretse ko bigukoza ibyaha. Gutirisha uravyemerewe, ariko bica bituma utiga neza, nukurikira no mwishure usanga udatahura, bisigura ngo nariko ndavuga ngo uravyemerewe mugabo gutirisha nta kimazi na kimwe bigufitiye. Umuntu atirisha nico kimwe n'uwotora inoti y'ibihumbi 10 akayihitana akayiba, wawivye. Gutirisha no kuyiba, kandi mu bisanzwe nta bana bubaha Imana bakijijwe bategerezwa gutirisha. Wategerezwa kwihana impwemu yo gutirisha cyo kimwe n'uwasambanye, n'uwivye, n'uwatukanye, n'uwabesha, kuvyihana cyo kimwe. Pawulo niwe yababwiye ngo vyose ndavyemera ariko sinzokwemera kuganzwa n'ikintu na kimwe. Wamaze kumenyera iyo mwemi ikaba muri wewe, iyatirisheri canke ibindi vyose usanga vyakuganjije. Sinzi ko murabona abantu banywa inzoga, banywa itabi, biri mu bintu bikunda kuganza abantu cyane, ariko ni mwemu yatirisheri, ni mwemu y'ubusambanyi biraganza umuntu ugasanga vyamuganje, nivyo bisigaye bimukontorora. Abanywa nzoga barazinywa ku buryo atazinyoye adasinzira, atanyoye itabi adasinzira, ugasanga biranse ko anaziheba, biranse. Nkaho ushobora gusanga haba jene banywa inzoga byanse ko baduheba. Nimuze mwemere ko zibaganza. Imana idufashe cyane. Ikintu ca mbere nejo bundi aho uzoja, ibyo uzojamwo byose, ugiye mu mugwi wa football mbega bizongerera ikimazi, ugiye mu mugwi w'abavyina mbega bizongerera ikimazi, ugiye muri club wifatanya n'abadakijijwe mbega bizongerera ikimazi. Ubanza urabe ubishishoze kuko uravyemerewe. Hariho ibintu mutubaza nk'abavyeyi mutategerezwa no kutubaza. Ubwenge ufise n'imyaka ufise wategerezwa kubanza kwiyumvira ngo mbega ninakora iki kintu kingirira kinzanira ikimazi nyabaki, kinzanira inyungu nyabaki.